Ibikogwa vyo gusubiramwo ibarabara ryitiriwe N9abanyagihugu Shimirimana benshi biti rya mutakura biriko birihutishwa ku rugero rushimishije ugereranije n'igihe ibikogwa vyatanguriye. Ibikogwa vyo gusubiramwo iryo barabara ry'igihugu nimero 9 uva ku isoko ya Kotebu uja mu Carama ntibiriko biragenda neza. Baba abanyagihugu canke imiduga ihaca bibanda mu tuyira duto duto bagiye barasiga kuri iryo barabara kugira ngo bashobore kurengana. Zimwe mu mpande z'iryo barabara nazo zirazibiye kugira ngo ibikogwa bibandanye bikogwa neza. Bamwe mu banyagihugu baba muri micungararo yaryo twaganiriye ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bavuga ko kutihutishwa kw'ibikogwa byo gukora iryo barabara bituma ibikogwa byabo bitagenda neza kuko bamwe muri bo bimuwe aho bahora bisumamwo nayo abagendesha imiduga yunguruza abantu benshi bitacangacanga hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko atabiyunguruza bakironka bitewe nuko bahinduye ibirindiro bahora bahagararamwo. Ikindi naco bahora baca muri iryo barabara ariko ubu haguma hazibiye bigatuma baca mu nzira zitaborohereza ndetse bakabura nabo bapakirirayo. Kubwabo ngo byo kwihutishwa bigahera n'ingoga byo borohereza mu kazi kabo narijya iryo barabara ryari rimaze igihe kinini ritariko rirakora neza kuko ngo ryarangwamwo ibinogo vyinshi. Iryo barabara ry'igihugu nimero 9 ryatanguye kubakwa risubirwamwo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze 2024. Mwomenya ko ivyo bikogwa vyo gusubiramwo iryo barabara ry'igihugu nimero 9 rya Bujumbura Bubanza bifatanye n'umugambi wo kubandanya gushika ku kivuko ca Bujumbura aho mbere nico kivuko kizoca gisubirwamwo. Uwo mugambi wo kubaka ico kivuko ukaba ufashwe mu mugongo ni banki y'iterambere rya Afrika BAD hamwe n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya. Ibirometero 10 kaba ari vyo tegekanijwe kubanza gukorwa kuri iryo barabara.